Isabato rero ntabwo ifatanye n'umunsi, ico ni cambere. Isabato ntabwo ifatanye n'amasaha, ahubwo isabato nkuko ibikomoka mu Mana biba bihuye ku bisanzwe n'uko iteye. Ubwo isabato tuyizanye mu munsi turaba twihenze. Ndashobora gutanga aga flashback gatoyi kuko ndibuka ko nari ndushe kandi mfise umunsi w'isabato. Mugabo ikintu cagiye kunduhura cansanga ntabwo ari umunsi, ahubwo bisanga Imana yari yarateguye ikiruhuko je ntaco narinzi. Misi yose nkama ndiko ndagwana dufate hageze ku munsi kanaka nkumva ko ariho noruhuka, mugabo n'ubundi nkaguma ndushe. Mu yandi majambo isabato ni ikiruhuko, ni ikiruhuko. Iyo rero tuvuze ikiruhuko ntabwo tugomba kumva amasaha, tugomba kumva nyine ikiruhuko. Shalom, nizera ko mumeze neza abakunzi b'ikiganiro ubutumwa bwiza kuri bose. Vuba cane urubuga rurahinduka, iki kizocika ikiganiro hari bigiye guhinduka mu minsi iri imbere. Rwandanya mubana natwe abakunzi ba runo rubuga mwese. Je ni Marvin Lee arakaza, nizere ko mumeze neza. Turi kumwe n'umutumire, turamuhaye ikaze. Murakoze cyane. Umutumire wacu yitwa Yann Arthumel Bigirimana, numwe mu rwaruka rukurikirana runo rubuga, aho kandi afise ubuzima yigeze kubamwo. Yahora ari umwe mu bantu basenga ku munsi wa gatandatu, ariko muri kino gihe ni usenga ku munsi w'Imana. Ngomvye kuvuga ngo yari uwo ku munsi w'isabato. Isabato nizera ko itahindutse, iracafise yansiguro nyene Cyane gose. Yann, twagutumiye kugira ngo udufashe gutahura isabato. Isabato ni iki? Isabato icambere na mbere ija kuboneka mu itanguriro, igihe Imana aheza kurema niho yasizeho umunsi. Tubona handitse ko ngo maze uwo munsi Imana iraweza. Donc isabato ishigwaho nk'ikiruhuko. Mu yandi majambo isabato haba mu rurimi rw'igiheburayo, haba mu Congereza, haba mu Gifaransa isobanura ikiruhuko ubundi. Yego. Isabato rero ntabwo ifatanye n'umunsi, ico ni cambere. Isabato ntabwo ifatanye n'amasaha, ahubwo isabato nkuko ibikomoka mu Mana biba bihuye ku bisanzwe n'uko iteye. Ubwo isabato tuyizanye mu munsi turaba twihenze. Ndashobora gutanga aga flashback gatoyi kuko ndibuka ko nari ndushe kandi mfise umunsi w'isabato. Mugabo ikintu cagiye kunduhura cansanga ntabwo ari umunsi, ahubwo bisanga Imana yari yarateguye ikiruhuko je ntaco narinzi. Misi yose nkama ndiko ndagwana dufate hageze ku munsi kanaka nkumva ko ariho noruhuka, mugabo n'ubundi nkaguma ndushe. Mu yandi majambo isabato ni ikiruhuko, ni ikiruhuko. Ubwo iyo rero tuvuze ikiruhuko ntabwo tugomba kumva amasaha, tugomba kumva nyine ikiruhuko. Hariho bamwe kumbura ikiruhuko bagifatira muri grande vacances, abandi ikiruhuko bakagifatira mu kwihorasha twifashije ijambo ry'Imana. Hoba ari hehe muri Bibiliya hoba havuga kuri ico kiruhuko? Ego, reka gato dusome amajambo Yesu yabwiye abo yareka araganira nabo muri Matayo ikigabane ca 11, dusome guhera ku murongo wa 28. Haranditse ngo nimuze kuri jewe abananiwe n'abaremewe ndabaruhura. No kuvuga ngo uyu Yesu ariko avuga hano yigisha ku munsi w'iki w'isabato, kandi abo yigisha bari bazi ko ukuruhuka ku bisanzwe ari ukuruhuka ku munsi. Muga rero Yesu urabizi ko yaje adusobanurira ibyara amabanga. Okay? Ubwo namba Yesu yaje hakaba hariho umunsi w'ikigereranyo kigereranya ikiruhuko. Ku by'ukuri Yesu aje guhishura ibiri mu gitutu, aje kutwereka by'ukuri ikiruhuko nyakuri ni ikihe. Hano hantu rero ariko avuga nimuze kuri jewe abarushe n'abaremerewe. Icyambere na mbere yari kabwira abantu bari basanzwe bazi byo kuruhuka.
mugabo muri bo bari basanzwe bafise uruhagarara, kuko Yesu wumve neza amurika mu mutima wa Marvin, amurika mu mutima wa Yani, amurika no mu mutima wa wewe uri kuradukurikirana. So niwe abona ku bisanzwe ahurushe. Yesu yaja kubigisha kandi basanzwe baruhutse, ubwo ikiruhuko baruhuka hari mu buryo bw'umubiri. Ariko hano hantu Yesu rero wumve ariko aravuga ku murongo wa 29 arabandanya avuga ngo mwikoreze ingata yanje munyigireko kuko ndumugwaneza niyoroheje mu mutima, namwe muzoronka uburuhukiro bw'imitima yanyu. Namwe muzoronka uburuhukiro bw'imitima yanyu. Bisobanura ngo ikijanye no kuruhuka Yesu areka aragikura mu vy'umubiri, ahubwo areka arakizana mu buryo bw'umutima. Kuko umuntu ushobora kumubona, reka dufate ku rukoba inyuma asa neza agatwenga, muga muri we burya umutima ni cumba ku bisanzwe umuntu ikingirwamo na nyeneco. Ubwo umuntu uri kuramuraba ku maso ushobora kubona kumenga araruhutse, mugabo muri we ni wabazi ukuri kuko arushe. Rero Yesu ku bisanzwe yaraje kubereka ko nubwo mwaruhutse mu buryo bw'umubiri, ivyo nta kintu vyobamarira, kuko muruhuka ku munsi umwe, mbere no kuri uwo munsi wanashima hagize no gukora ikintu muramwica. Je rero ngomba kubikura muri ubwo buryo mumenye ikiruhuko c'ukuri ko ari icahehe co mu mutima. Ubwo rero umutima ntabwo uruhuka lundi, nta nubwo uruhuka mardi, nta nubwo uruhuka jeudi canke dimanche. Ubwo umutima Yesu ariko aravuga ngo azobaha amahoro mu mutima, donc na amahoro y'ibihe bidashira. Yego. Isabato turakoze kuyidusigura, nibaza ko babitahuye si umunsi w'akaruhuko, ahubwo isabato ni Kristo. Ni Kristo Yesu. Akabwira ni muze kuri je abarushe n'abareme. Bamuravye bakavuga ati uyu mugabo ariko atubwira, kuko uri kurabandanya hano mu kigabane ca 12, kubera ko ahejeje kubabwira ati baze kuri we, baciye barakara. Kubera iki? Ikibarakaje, urazi ko Yesu yaje umenga ariko akora ibihabanye n'ivyo bari basanzwe bazi mu vyagezwe, bijya vyagezwe by'imigenzo ndetse n'imihango. Kuko muri 12 niho batangura kumugira n'inama, kubera iki ariko arakora ibikorwa ku munsi w'isabato. Yabahishuriye ko burya uko muvuga ko muruhutse by'ukuri murarushe. Bisaba iki kuba mu isabato? Bo isabato ku bisanzwe ubundi ni Yesu, sivyo? Kuko Yesu urabizi yafiriye Marvin, afira jewe, afira nawe uri kuradukurikirana. So icyambere icyasabwa Imana yaragikemuye kugira ngo tubeho tunezerewe, tubeho turuhutse. Dusome Abaheburayo mu kigabane ca 4 duhere ku murongo w'indwi, twumvirize ikintu ku bisanzwe gisabwa. Turasoma mu izina rya Yesu. Yongera gutoranya umunsi, niwo uyu munsi ivugira mu kanwa ka Dawidi igihe kirekire cyane gihise. Nkuko tumaze kuvuga ati uyu munsi aho mumvira iji ryayo ntimukomantaze umutima. Uyu munsi cambere na mbere ni wumva iji ryiwe ngo ntugakomantaze umutima. Bino bintu intumwa Paul atanguye kuvuga yari karakotinga ivyari vyanditswe muri Matayo ikigabane ca 11 ku murongo wa 28 na 29, kuko yarababwiye ivyo kuruhuka ntibigera bavyumva. Wumve, kuko iyaba Yosuwa yarabaruhuye ntiba yaravuze ubwa nyuma ivy'undi munsi. Nuko rero haracira uburuhukiro bw'isabato bubikiwe abantu b'Imana, kuko ushitse mu buruhukiro bwayo nawe abaruhutse ibikorwa byo nk'uko Imana yaruhutse ibyayo. Nuko tugira umwete wo gushika muri ubwo buruhukiro, hoye kugira umuntu agwa akurikiye icitegerezo c'abandi cyo kutumvira Imana. Kuko ijambo ry'Imana ari rizima, rifise ubukuba, rifise ubugi buruta inkota zose, rikinjira naho ritanya ubugingo n'impwemu, rigatanya ingingo n'umusokoro, risuzuma ivyo umutima wiyumvira ukagabira. Muri make ngaha baratwereka ko Imana yashizeho uwundi munsi. Donc iyo turiko turiga ijambo ry'Imana ryubakiye ku bisanzwe kwihishurirwa, kuko ico abambere bari babuze ryari hishurirwa. Iyo havuzwe umunsi ku bisanzwe, havuzwe igiti muri Bibiliya, havuzwe amazi, kuvyukuri ntabwo ari amazi canke ntabwo ari umunsi uko tuvyiyumvira. Icambere na mbere baratubwira ngo uhereye ngahaye mu mirongo ya 4 niho neza uja kubibona neza, kuko Yosuwa hari igihe
cy'Abisirayeli mubati Yosuwa iyo yarabaruhuye Imana ntiyari gushiraho wundi munsi none ku bisanzwe no munsi ni umunsi uyowe ahubwo nyene ucutubarira nk'abo wahora kwa gatandatu kaza kwa Mungu ko ni hari uwo munsi Imana yemera oya uyu munsi uvugwa ngaha anye hano baratubwira ko ni umunsi muntu yavuze ngo muza kuri je abarushe n'abagize nte n'abaremewe okay donc umunsi Imana yadushiriyeho umva yereka avuga ngo iyo bisabato y'umunsi yarabaruhuye Imana ntiyari kuzana Kristo Yesu nivyo arekashaka gusobanura ubwo wumve hariho amajambo ngaha kandi yanditse duhereye ku murongo wa 4 hano nyene mu baheburayo okay duhere kuri 3 kuko twebwe abizeye dushika muri ubwo buruhukiro nkuko yavuze iti nkuko narahiranye uburake bwanje ntibazoshika mu buruhukiro bwanje naho yari yarahejeje ibikorwa vyayo uhereye ku kuremwa kw'isi kuko haraho yavuze ku vy'umunsi w'indwi nkibi Imana yaruhutse ku munsi ugira indwi ibikorwa vyayo kandi vyose na hano ngo ntibazoshika mu buruhukiro bwanje ariko wete ni twebwe abizeye igihe cyose kubisanzwe ubutumwa bwiza bw'ubwami kuko hari n'ubutumwa busanzwe hari ubutumwa buguma turusha nka jewe donc ndibuka ko narondera ijuru nigeze kuba ndondera ijuru ubwo uri kurakora uraruha mugabo aratweretse neza ati ni twebwe abizeye tuba muri iki muri yo sabato igihe cyose umuntu yizeye kuko ukwizera turabizi neza kuzano no kumva ijambo rya Kristo apana divertissement apana gutwika oya ni kumva ijambo rya Kristo uwo Kristo nawe niwe kwizera turiko turasoma mu Magalatiya 3:23 niho intumwa Paulo avuga ati rero ukwizera kutaraza twarindwa nivyo byose nivyo vyageze niyo sabato y'umunsi rimwe ati mbere rero uko kwizera kuza ntitukirezwe nivyagezwe kuko isabato nyene iri mu vyagezwe oya ubu unye turuhukiye muri Kristo Yesu nivyo aravuga okay uwizera muri Kristo Yesu niwe abari muri yo sabato uwizera muri Kristo Yesu niwe aba ari muri iyo sabato yego biga birashoboka ko umuntu aba mu sabato nabi cyane gose gute kandi muri Kristo yarinjiyemo en fait Yohana apotre Yohana ni watubwira mu cambere ca Yohana ikigabane ca 2 ku murongo wa 1 no 2 aravuga ibijanye n'urugero rw'abantu batatu aravuga abana bato basore namwe batama ariko avugira mu karere ka maternité mugabo gusa akantu shatse guhagarara ko ni bana banje bato sivyo donc gute umuntu none ashobora kuruhira mu isabato okay gute umuntu ashobora kuruhira muri Kristo ego muri Kristo Yesu ibyo kuba muri Kristo Yesu biraryoshe ariko kugira ubibeho hari igisabwa ni maturité gukura kuko Malva urugero uzi kwimana canke wigishije kwimana urya ruhuye by'ukuri n'ukuntu bayeho reka ndakwereke turazi neza ko tudatsindanishirizwa n'ibikorwa byacu okay umuntu turamwigishije ubutumwa bwiza bw'icyakozwe kuko ubutumwa bwiza buduhishurira ivyatubayeko donc ico Kristo Yesu yatugize cyo igihe azuka ko yatugize abana hama ivyo bintu iyo dutanguye kuvyizera noneho bitangura kutubera ubuzima tukabigenderamo ico rero isabato isobanutse ku muntu akakwereka ati egome no kuri ndavyumva ivyo Yesu yakoze urumva mugabo ntiyihe pene yo kuramiriza ngo abandanye kwimenya muri Kristo Yesu kubisanzwe uwo muntu kuko biba bigoranye kagomba kuronka experience canke uburyo kanaka ashobora kubibaho ivyo vy'iyo sabato wumve neza n'intumwa Paul aravuga ikintu mu Bafilipi ikigabane ca 3 avuga ngo ku murongo w'icumi nifuza kumumenya mwene majambo rero kugira tube mu isabato bidusaba umwanya bidusaba kwitanga birumvikana kuba consistent kuba serieux kwimenya uko bukeye uko bwije kuko ntushobora kuba mu isabato urushe oya ariko
icyo twereka igihe cyose turiko turezwa nibwo buryo kubisa tuba turiko turabaho mu isabato neza nkuko ijambo tubwira ngo mugire imitima itabagiriza ikibi. Uno munsi umuntu yanse gukura kuko gukura ni responsibility. Hari akantu uraho yavuze ngo maturing is a choice and kura no guhitamwo aging is automatic. Myaka navyo ni ibintu vyikora nyene Birikora. Ofete urumva ivya Kristo biraryoshe kumva ariko maturité nayo namahitamo jengira. Urugero umuntu turiko turiga nko dufate nko mu makoraniro misi yose twamatwiga ivya Kristo we waravyumvise ariko nta mwanya wabihereje. Uba umuhanga mu kubivuga ku munwa ariko ubuzima uri kura ubaho bukaba buri so far different. Yasabato cyakiruhuka ugasanga ntacyo mu mutima wamurushe kubera iki uracabayeho ubuzima bwa Adamu wa mbere. Uracabaye muri vya bintu uracakumva amajwi akwagiriza kubera iki wanse gukura. So niyo mpamvu rero kugira tubeho muri fullness noneho ijambo ry'Imana rabitwereka mu Befeso ikigabane ca 4 ngo kugira ngo tutakomeza kuba abana, kugira tudakomeza kuba abana kuko umwana aguma akora vya bindi. Umwana ntashobora kuruhuka. Reka dusupposing emenye ubutumwa bwiza narifise addiction y'ubusambanyi. Okay? Hama noneho kuko tuzi ko umuntu akira burya mu kumva. Nta mwanya ndabihereza. Numva ko nacunguwe ariko nta mwanya ndabihereza. Ubwo n'ubuhe buzima ndiko ndabaho? Mbayeho ubuzima bwabundi bw'uburuhe kandi nari ahantu ho kuruhukira. Rero abantu kubisanzwe ikiruhuko Imana yarakiduhaye. Ariko muga kugira tukibeho bifatanye kubisanzwe n'uburyo twebwe tumeze twitwara. Kuko ukwizera namba kuzana no kumva. Vyukuri numva kangahe? Numva kangahe? Nigishwa kangahe? Canke narabimenye ko nacunguwe? Kivuga turi mu buntu. Turi mu buntu kuko ari ubuntu be n'ubuntu bw'Imana. Ni ibintu bibiri. Ari ubuntu budakiza, ubuntu budatuma turuhukira mu isabato. Ubwo n'ubuntu bita information. Muga ubuntu butuma tuba mu isabato ari bwo buntu bw'Imana. No ubuntu bita ubuzima. Niyo mpamvu Yesu atubwira ngo amajambo ndababwira ni impwemo kandi no ubuzima. Tugaruke gatonya nk'umuntu yahora asenga ku munsi wa gatandatu. Yego. Hanyuma gasenga gaca ubukoranira hamwe n'abandi kwa Mungu. Kubera iki byo? Kandi wumva isabato atari kwa Mungu tuba mu karuhuko igihe cyose. Okay, murakoze cyane. Limalva urafise schedule yo gusenga canke plan amasaha ushobora kuvuga ati je nateguye muri no mwanya nzoba ndi occupé canke muri no mwanya hari urutonde kanaka jewe njako muga warahishuriwe vy'ukuri sabato niki. Bon, singenda dimanche kubera ari dimanche. Nubwo hoba iyo samedi kuko namaze guhishurirwa ivy'isabato kari kiruhuko. Genda kwera ijambo ry'Imana rivuga ngo uko ya misi ushiriza kwegera we komushiriza koranira hamwe. Ndakorana n'abera kameme. Muga nawe ushobora kuba ukorana n'abandi samedi. Wumve neza igikenewe burya nkuko Yosuwa atagize natakubaruye kuri uwo munsi. Ubwo nawe igikenewe shaka wigumire muri iyo samedi. Muga vy'ukuri wahishuriwe isabato y'ukuri. Ico gikomeye cyane usenga dimanche tugiye kumenya ko twahawe akaruhuko nako ari Kristo. Yego. Nuko yani hamwe atakajambo twaba tukuniganye twoca turangiza ariko nko mu kurangiza ubuhe butumwa bugufi wumva worangiriza. Ego kubisanzwe Yesu yaduhaye isabato nk'ikiruhuko kandi akaba ari we mwami w'isabato, akaba ari nawe kiruhuko ubwo uri muri Kristo Yesu buruhutse vraiment ubguwe neza. Rero kubisanzwe ico novuga abantu nibahumure. Hariho isabato idasaba amafaranga, idasaba ibintu kanaka ukora kugira ngo uzobironke ikindi gihe. Mumve neza
Kristo ni eternel, n'uhoraho. Ni ukuvuga nicyo gituma ngo uyu munsi ni wumva ijwi. Muga ikibazo uno munsi, ku by'ukuri abantu bariko bumva ibyo tuma baruhuka. It's a choice. Yep, ni choice. So kugira uruhuke nuko wumva amakuru yo kuruhuka. Okay? Rero nuko kubisanzwe Yesu avuga ati burya mugabe cyane ku byo mwumva. Ushobora kuba uri kumva igitoro, ushobora kuba uri kumva ingene uzotera imbere, karara udasinziriye, ayo masound ari yagaruka, mbwa bakubwira nuze kuri jewe urushe kandi uremerewe, ndakuruhure bitavuye muri divertissement, umuntu azoza akunda kwentertaining, no, ni waruhura. So rero umwami kubisanzwe yarateguye byose, ariko mugabo igituma naje nari ndushe, I can confess, naje nari ndushe kubera iki nari nahuye na information by'ukuri itansigurira ko burya nararuhuwe. Nashize ahantu muri resto Malva, ahantu hari buffet nziza, mugabo nimwa access yo gushika kuri yo buffet. Rero isabato by'ukuri irahari, isabato ntabwo ari dimanche, nta nubwo ari samedi, ntabwo ari na lundi, isabato ni muri Kristo Yesu. Igihe cyose uri muri Kristo Yesu uraruhutse. Mugabo kubisanzwe kugira ivyo bintu bisingira utangure kubibaho nuko wumva ijambo rya Kristo. Yeah. Reka tugushimire, wakoze cyane. Yego. Twizere ko n'ikindi gihe bakenera kugira ngo dutahure mudusangize bivanye n'ikiyago muzotwitaba. Nuko tutabashimiye kandi no platform ntabwo yashizeho kubw'umugambi w'umuntu. Niyavuze ngo niwe yatanguje igikorwa muri twebwe kandi bazogisozera. Kandi izera neza ko hari abantu bariko barafashwa biciye kuri no muyoboro. Namwe mukomeze mwagukigwe. Sinababwira ngo ni mukomeze. Oya. Niye yatanga igikorwa muri twebwe, muri mwebwe zogisozera. So mwakoze kuntumira, ikindi gihe cyose muzaba munkeneye jewe ndi disponible igihe cyose hageze kuvugwa Kristo Yesu. Sinzigera mbura. Yego.